Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure gushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'ingenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu kibanyi ca Kongo, igihugu kibanyi ca Uganda, igihugu kibanyi ca Tanzania, igihugu kibanyi ca Kenya. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Yewe sinibagira namwe muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi nko mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Aziya, abari muri Amerika n'abari muri Australia, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatunganyiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, hama ikayabashikiriza yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemwo. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Mu ntara ya Cibitoke abaroberi b'abanyarwanda biciwe mu gasho k'igendereza. Abaroberi benshi b'abanyarwanda bo mu murwi FRN bari bapfungiwe mu gasho k'igendereza mu Cibitoke mu buraruko bw'u Burundi barishwe. Amasoko mu gipolisi yemeza ko ibiziga vyabo vyaciye bijanwa ubwo nyene mu kibanza kitazwi mw'ijoro ry'uwa gatatu n'imodokari zigendereza mu Cibitoke na Bubanza mu burengero bw'igihugu yaje gufasha. Ayo makuru nyene akaba atomora ko hari abagwanyi b'abanyarwanda bo mu murwi FRN bafatiwe mw'ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi. Abaharanira agateka ka zina muntu basaba umuco kuri ivyo vyabaye. Uwujejwe igendereza mu Cibitoke arabihakana akavuga ko ari ibihuha. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itari nziza iriko iravurwa cane hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Ntarayikugezako ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere nkugezeko n'iyi nkuru ivuga ko 34% ariyo manota ategekwa mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda kugira ngo abanyeshuri baje mu gice c'inyuma y'ishure shingiro. Abaronse amanota 68% mu kibazo ca leta mu mwaka w'icenda nibo bemerewe kubandanya n'inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Umushikiranganji w'indero yabitangaje kuri uwu wa kane wa 31 Myandagaro mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Yamenyesheje kandi ko abaronse amanota angana canke ari hejuru y'16% bazorungikwa mu mashure y'indaro ya leta. Umushikiranganji François Havyarimana yasiguye ko izo ngingo zafashwe harabwe ibibanza biri mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro n'uburyo bwo kugaburira abanyeshuri bazoba bari mu ndaro. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yatomoye ko urugero ico kibazo ca leta catoweko ari 45.76%. Igitigiri c'abanyeshure bayobewe ni 10,512. Ni ukuvuga abanyeshure 4 ku mutumba. Abo bakaba bashobora kwiyandikisha mu bigo vy'imyuga canke bakadubura muri ayo mashure mu gihe hariho ibibanza. Amanota angana canke ari hejuru ya 58% niyo yemerera umunyeshure kwiga mu mashure ya leta mu bisata vy'ubuhinga, ibiharuro, indimi n'inyigisho mu ndaro no mu mashure ya leta mu gisagara ca Bujumbura. Uko akaba ariko vyatangajwe n'umushikiranganji. François Havyarimana yamenyesheje kandi ko bisabwe n'abanyagihugu abanyeshure baronse 116% bakarungikwa mu gisata c'indimi bafise uburenganzira bwo kuba mu ndaro. Umushikiranganji w'indero yatomoye kandi ko mu ntumbero yo kudakumira abanyeshure bo mu bwoko bw'abatwa baronse n'imiburiburi 68 kuri 200 bazorungikwa mu mashure y'indaro canke muri lise ya komine kandi batazorihishwa amafaranga y'ishure. Ibibanza 240 birategekanijwe mu mashure y'akarorero ku banyeshure baronse amanota 70% muri ico kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda. Amafaranga yo gufungurira buri munyeshure yavuye ku mafaranga 900 y'amarundi kuri buri munyeshure
kandi ku munsi ashirwa ku mafaranga 1,400 y'amarundi kuva muri uwu mwaka w'ishure uzotangura ku wa 18 Nyakanga 2023. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye ngugeze ko mu ntango z'ano makuru nuko mu ntara ya Cibitoke abaroberi b'Abanyarwanda biciwe mu gasho k'igendereza. Abaroberi benshi b'Abanyarwanda bo mu murwi FRN bari bapfungiwe mu gasho k'igendereza mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'u Burundi barishwe. Amasoko mu gipolisi yemeza ko ibiziga vyabo vyaciye bijanwa ubwo nyene mu kibanza kitazwi mw'ijoro ry'uwa gatatu n'imodokari zigendereza mu Cibitoke ndetse na Bubanza mu burengero bw'igihugu yaje gufasha. Ayo makuru nyene akaba atomora ko hari abagwanyi b'Abanyarwanda bo mu murwi FRN bafatiwe mw'ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi. Abaharanira agateka ka zina muntu bakaba basaba umuco kuri ivyo vyabaye. Uwujejwe igendereza mu Cibitoke harabihakana akavuga ko hari ibihuha. Kubw'amasoko atandukanye mu gipolisi, itegeko ryoba ryaratanzwe ryo kwica abo bapfungwa b'intambara bafashwe mu ntambara ziheruka hagati yabo n'igisirikare ca leta. Imvo koba ari ukubazivya kugira ngo hakingirwe abategetsi b'abasivile n'abasirikare bakorana n'umwansi. Imodokari z'abarongoye igendereza i Bubanza na Cibitoke nizo zakoreshejwe mu kuzimanganya amakanda yose. Abo bagwanyi bose hamwe bangana 9 baciye batwarwa guhambwa mu kibanza gushika ubu kitaramenyekana. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bapolisi yabonye uko bicwa. Uwundi mupolisi avuga agatotezo n'ubunyamaswa vyakorewe abo bagwanyi bafatiwe ku rubuga rw'intambara. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa munani, uguhagarika abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu kibira vyafashe umurindi muremure, bamwe kandi bapfira mu busho kubera amabi bakorerwa mu busho bw'igendereza mu Cibitoke. Uko akaba ariko isoko ryacu rishimangira. Abaharanira agateka ka muntu bakaba basaba amatohoza n'umuco wose kuri abo bantu biciwe mu busho. Tumubajije kuri ivyo, Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye igendereza mu Cibitoke arahakana ivyo yagirizwa vyose, akavuga ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Ku bijanye n'imodokari y'uwujejwe igendereza i Bubanza yabonywe aho mu Cibitoke, Ahmed Nabil yishura ko iyo yari yaje mu Cibitoke ku wa 30 Myandagaro mu rugendo rw'akazi rusanzwe. Ku ruhande rwiwe, Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke akaba avuga ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane abakorana n'abo bagwanyi kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane. Nubwo biri uko ariko, Bizoza avuga ko ata makuru y'abaroberi b'u Rwanda azi bishwe bapfunzwe mu gasho k'igendereza mu ntara yiwe. Ubuheruka umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaragabishije ko azokwica abakorana n'abo bagwanyi bose bacumbitse mu kibira. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana yarahagaritswe, akaba yaraciye akurwa mu mabanga mu ntango za Myandagaro inyuma y'igandagurwa ry'uwurongoye imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Isidore Niyongabo batazira Maisha yarasiwe iwe mw'ijoro ry'uwa 9 Myandagaro 2023 n'abaroberi bo mu murwi FRN kubw'amasoko menshi yavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Bururi umushikirizamanza yasavye kurekura vy'agateganyo abacamanza 3 bagirizwa kurekura abicanyi. Abacamanza 3 ba sentare nkuru ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi bararengutse mu ntahe y'ibanze ya sentare isubiramwo ya Bururi. Barengutse kuri uyu wa gatatu uheze. Amakuru dukura mu begereye iyo dosiye bakaba bavuga ko bagirizwa kuba bararekuye vy'agateganyo abicanyi bitwaza imipanga bari bagisibije muri Rusama uyu mwaka. Ni Leonare Nizigiyimana, Antoine Ngendakumana na Irene Mukeshimana. Bose bakora muri sentare nkuru ya Bururi. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye akaba avuga ko bagirizwa kwifatanya n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Umushikirizamanza nta birego yari afise kuri abo bacamanza 3. Yabasabiye kurekurwa vy'agateganyo nk'uko vyasabwa n'abashingwamanza babo. Vyavuzwe n'uwukora mu butungane. Ayo makuru nyene akaba avuga ko urubanza rwaciye ruja mu mwiherero, ingingo ya sentare ikazomenyekana mu ndwi iza.
Kuwa 29 Nyakanga 2023 abacamanza ba sentare isubiramwo ya Bururi barashashe kugira ngo barabe ko abantu 15 bagirizwa gutemagura abantu borekurwa. Sentare ntiramenyesha ingingo yayo. Muri abo 15 bagirizwa muri iyo dosiye hakaba harimwo 8 bari barekuwe vy'agateganyo mugabo bahava basubira guhagarikwa. Abandi ndwi bafatiwe na sentare isubiramwo imanza ingingo yo kuguma ibapfunze vy'agateganyo. Bose barunguruje urubanza muri sentare isubiramwo ya Bururi. Uwahoze arongoye ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi n'abandi bakozi babiri b'iryo bohero baciriwe gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6 kubera ko barekuye abapfungwa 8 bagirizwa muri iyo dosiye.